no munsi rero tubandanije cya gikorwa nticahagaze nkuko mbivuze ni kamyo zishika 15 harimwo kamyo zine za amethyste zingana hafi amatoni 108 za amethyste, hakaba harimwo kamyo zine za quartz vert zingana n'amatoni 108, kamyo zitatu za kamyo imwe ya beryllium n'amatoni 26, kamyo imwe ya terrerar, kamyo imwe ya jasper na kamyo zitatu za lithium. Ubu tugeze ku masite agera kuri 56, bisigura yuko uravye yuko site imwe yose ishobora gukoramwo nk'abajene bashika kuri 20 cyangwa 50. Murumva yuko tugishize kuri univo y'igihugu arabajene atari bake bakora muri ico gikorwa, hama bashobora kuronka ico bakora bagaterera nabo nyene mu iterambere. Simenda baramutse amahoro y'Imana. Uno munsi rero muri gwa rukurikirane rwo gushora ku mugaragaro ubutare dusanzwe twiyimbira, twaramutse no munsi dushora rero ubutare bungana n'amakamyo ashika 15. Ubwo butare rero bwa butare dusanzwe bwimbwa n'ugwaruka y'amakoperative turiko turagerageza gushigikira kugira ngo tugwize umwimbu w'ubutare, ubutare buzotuma igihugu bushobora kuzamuka kandi bushobora kuramira Uburundi n'abarundi. Hambavu y'ivyo rero twaramutse kwakira naho nyene abagwiza tunga bavuye mu gihugu c'Ubushinwa dusanzwe dukorana bazodufasha ingene dushobora kugwiza umwimbu w'ubutare. Abagwiza tunga no munsi bariko bagendera Uburundi, tuko turabereka amasite yose dufise sanzwe dukoresha mu gucukura ubutare, hanyuma bazodufasha cyane cyane gukurikirana urwaruka rusanzwe ruko rurimba, bagwigishe baruhe inyigisho zijanye no kwimba dukurikije ubuhinga bwa none, mu nyuma bace badufasha kubuhingura naho nyene. Abashinwa rero ni muri gwa rukurikirane rwo kugira imigenderanire n'amashira hamwe azodufasha kwimba ubutare bw'iwacu no kugwiza umwimbu. No munsi rero tubandanije cya gikorwa nticahagaze nkuko mbivuze ni kamyo zishika 15 harimwo kamyo zine za amethyste zingana hafi amatoni 108 za amethyste, hakaba harimwo kamyo zine za quartz vert zingana n'amatoni 108, kamyo zitatu za kamyo imwe ya beryllium n'amatoni 26, kamyo imwe ya terrerar, kamyo imwe ya jasper na kamyo zitatu za lithium. Izo kamyo zitatu hafi ni amatoni 78 za lithium. Izo zose rero ni umwimbu twegeranije aciye indwi zibiri tugire natwo nyene duce dushora kugira tubushore ku mugaragaro kugira ngo mwumve muti ibikorwa biriko birabandanya, ibikorwa byo kugwiza umwimbu turavyijukiye kujya n'incubahiro mukuru w'igihugu abiduhimiriza. No munsi rero nakanyamuneza ntangere kubera ko buno butare bugiye kuramira abarundi, uburyo buzovamwo buzoshika nabwo nyene buce bufasha Uburundi kugira ngo bushobore nabwo nyene kwiteza imbere. Cenongeraho rero ntera kamo abarundi bose ko bofasha kandi boshigikira bino bikorwa, ahari hose ahari bo babone ubutare babandanye babwerekana, babandanye berekana aho buri ubufise bavuge ko baburonse, hanyuma ugwaruka gose goba bufise inguvu bipfuza kuja mu bikorwa byo gucukura ubutare nabwo nyene bongere babimenyeshe, nabo nyene dushore kubashigikira tubafashe muri bino bikorwa bishobora guteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi. Murakoze. Kazina kanje Tangishaka Nivdani, nkuko umushikiranganje yajeje kubashikiriza igikorwa turiko turakora no munsi, igikorwa gituma kizoha ubuzi kigakura no mu bushomeri ugwaruka.
rero paeje nk'ikigo gishigikira urwaruka kitufasha tugaherekeza urwaruka muri ivyo bikorwa. None tubafasha gute? Turabaha impuzu, ibibakingira n'ibisabwa byose kugira batangure uwo mwuga. Hama ikindi naco tugerageza gukora nuko dutegereza kubabwira yuko ayo masite hari ku gihugu cose. Ubu tugeze ku masite agera kuri 56, bisigura yuko uravye yuko site imwe yose ishobora gukoramwo nk'abajene bashika nko kuri 20 canke 50. Murumva yuko tugishize kuri au niveau y'igihugu arabajene atari bake bakora muri ico gikorwa, hama bashobora kuronka ico bakora bagaterera nabo nyene mu iterambere y'igihugu. Muri aba bajene harimo abafise ubumenyi. Twarakoresheje ikibazo ku au niveau y'igihugu, aho twatoye abageologue bakagenda, abo bageologue rero nibo bagenda bakankadra bakoranye n'abahora babikoramwo baba muri ako karere, kuko dukoresha abajene bakora muri ako karere. Nta mujene aza kuva mu karere kamwe ngo aje gukorera mu kandi, kugira nabo nyene bitume biteza imbere aho baba. Rero abajene baba bari encadré n'abageologue, abo bageologue nabo n'abageologue b'abarundi bakoze ikibazo au niveau y'igihugu.